hariho urwandiko rukomeye w'itariki 16 z'ukumunani mu bihumbi 2022 rwasohowe n'abantu badasanzwe baserukira ico twokwita umunyamutahe kizigenza mukuru actionnaire majoritaire abo nabo akaba ari basanzwe nabo nyene baraba actionnaire ico bita ba administrateur mu mategeko turavye ubwoko bwa societe kira abo rero ni umuganga yitwa Jean David Pilo yarasanzwe yari president du conseil d'administration n'uyundi yitwa Xavier Martinho banditse bavuga bati ku bintu byose vyagiye biraba yaba guhamagara assemblée générale y'itariki imwe y'ukwa kane mu bihumbi 2022 canke conseil d'administration itariki 31 z'ukwa gatatu mu bihumbi 2022 ko vyari vyabaye mu mategeko aribo babikoze ariko bigaca biba suspend bigahagarikwa kwitera bwoba ku gitsure ico twokwita menace contrainte ivyo bintu nyene bikaba nabi mu nyuma niho rero baja gukura muganga Christophe Sahabu bakamwobrija nico twokwita ati gutanga imihoho demission nabo bose rero muri ugo rwandiko bavuga bati ivyo vyose vyabaye ntibigifisa agaciro ati yaba ico twokwita témoignage twatanze yaba inyandiko twanditse yaba ingingo zose twagiye turafata nico twita action ati twabikoze ku gitsure kuri menace kuri contrainte ku nguvu force kandi kugira turokora ubuzima bwacu pour sauver nos vies ati rero ivyo vyose rero vyagiye birakogwa twagonda tubamenyeshe ko bitawa agaciro kuko nta gaciro bigifise nico bitwokwita mu mategeko biciye biba caduc haciye haba ico bitara caducité de les actes zari zabaye pose baravuga yuko batewe ubwoba uwo yatwara conseil d'administration muganga Jean David Pilo yarahamagawe mu iperereza baranavugamwo ko na passport yiwe bayimutwaye kugira bamutera ubwoba kugira ashobore gusinya atanga imihoho yiwe rero bakavuga bati vyagiye birakogwa vyose twe duserukira umunyamutahe kizigenza mukuru Swiss Med International Limited actionnaire majoritaire turavuze yuko ivyo bintu vyose bitawa agaciro kuko babironse ku nguvu muri contrainte mu mamenace ati rero twebwe muri ugo rwandiko twagomba twerekane aho duhagaze ko twabigize kugira turokora ubuzima bwacu pour sauver nos vies rero urumva amategeko nakwica avuga nico tuvuga yuko haca haba ico twita nilite ob ovo nico duca tuvuga tuti nilite ab ovo canke nilite ab initio rero muri ivyo vyose bitwereka ko iyo dossier irimwe akarenganyo itari kwikirikwiza amategeko ivyagiye birakogwa vyose ubu bitanguye kuja habona kugaragara gusambuka ivyo bari bapfunditse muri iryo rementanya ryo gupfunga muganga Sahabu Christophe n'ubu ari mu karenganyo ntangere rero ubwo n'urwandiko rwiza ruza rugaragaza vyose ngene biriko biragenda yuko iryo shira hamwe harimwo amanyanga menshi uburyarya n'ibintu binyuranywe n'amategeko